Hello guys, mwebwe mwese mukurikira ibiganiro canga kuri Harizigiro TV. Ikaze ni ryawe muri kino kiganiro aho tubasomera bimwe mu vyo bagiye baratwandikira abakunzi bino boneshe kuri Harizigiro TV baduha intahe zabo zitandukanye. Aha rero tukaba dufise intahe y'uwitwa Ornella yatwandikiye atubwira uko urukundo rwiwe rwagenze. Yatanguye atubwira ati twakundanye imyaka igera kuri 5 tutari kumwe, none nta nubwo twigeze tunabana. Ati nitwa Ornella, afise imyaka 28. Inkuru yanje yatanguye mu mwaka w'2017 aho nakundana n'umuhungu turi mu runganwe rumwe yitwa Guillaume. Twese rero twari twiga mu mwaka wa nyuma w'amashure yisumbuye. Guillaume rero akaba yari yiga igisata c'ubuhinga mu vy'inyubako, nanje nkaba niga igisata c'ubuganga. Ico gihe tugitangura gukundana twari twarahanye amabwirizwa tuzogirako kugira ngo urukundo rwacu ruzorame ndetse tuzonabane muri kazoza nk'umugabo n'umugore. Amwe rero muri ayo mabwirizwa twari twarahanye, ubwa mbere twari twavuganye yuko tuzokwizerana mu kubwirana ukuri atawuhishije uwundi. Ubwa kabiri twari twaravuganye yuko tuzokwihanganiranira igihe habayemwo uwukoreye ikosa uwundi. Ubwa gatatu tukaba twari twaravuganye yuko tuzotegerezwa kuyaga kenshi gashoboka. Nayo bwa kane tukaba kwari ugusabana imbabazi mu gihe umwe wese yakosheje ku wundi, hamwe no ko atanumwe azopfa aciye inyuma y'uwundi. Yamara ibintu vyagiye kuba bibi igihe ndonka ubutumwa bwa Guillaume bumenyesha yuko yaronse bourse y'igihugu yo kuja kubandaniriza amashuri ya kaminuza mu Burusiya. Ico gihe akibimbwira narumvise niyanse gose kuko nari ngiye gutandukana n'umukunzi wanje kubera nabona ko azogaruka haheze imyaka myinshi kandi akazohava ampeba bivanye nuko tutazoba tukiri kumwe hafi nawe. Mu vy'ukuri gukundana n'uwo mutari kumwe, ico bita amour à distance, biragoye cane. Mu myaka ya mbere naragerageje kwihangana, jewe hamwe na Guillaume twarayaga kenshi gashoboka kugira ngo urukundo rwacu rukomere, ariko inyuma y'imyaka 4 ngira ndangize kaminuza nanje vyaje kugorana. Ikiyago canje nawe catanguye kugoyagoya biturutse ku kuba Guillaume atarakironka umwanya ukwiye wo kuyaga nanje, mu kumbwira ko ivyigwa ari vyinshi, cane cane ko igisata yiga kigoye cane kandi ngo kwari mu mwaka wa nyuma ivyigwa biba bikaze cane. Ibihe rero vyagiye kuba bibi cane. Ibihe bibi kuri jewe vyaciye bitangura hasigaye amezi make nanje mpeze kaminuza, niho umuhungu yitwa Daniel yaza aranyagisha kenshi gashoboka, haba ndi kw'ishuri canke natashe, bigaca bituma atangura kunyibagiza buke buke umukunzi wanje nari narikundiye ariwe Guillaume. Nahavuye nisanga twamaze kuja mu rukundo. Mvyutse mu gatondo nkasanga apere nyinshi za Guillaume zandondeye ntitavye,
bivuye ku mwanya munini nari nsigaye mpa uwo Daniyeli. Daniyeli muri ico gihe yari umuhungu mwiza afise amahera menshi kandi n'akazi keza cane, ariko nubwo vyari uko sinamukunda kuko nakunda cane Guillaume wanje nari narikundiye ubwa mbere. Mu nyuma yaho vyagiye kurangira Guillaume ndamuhevye mbandanyana na Daniyeli. Daniyeli yaraje imuhira amenyesha abaryango banje ko tugiye kuba tubana urw'akaramata, ariko Guillaume wewe yagumye andondera aca ku bagenzi aca hirya no hino, ariko ntivyakunda yuko ashobora kuntora kuko nasanze gukundana n'umugenzi wawe n'umukunzi wawe à distance canke nokwita amour à distance ari ikintu kiba kigoye cane. Nuko Daniyeli twaragiye turakora ubukwe maze turabana, ariko inyuma y'igihe gito cane twagiye gupfa akantu kamwe ko mu rugo kuko yari afise amahera menshi. Twagiye kubana atari amabwiriza canke amasezerano tugiraniye yuko nkamwe twari twaragiraniye na Guillaume. Nuko yatanguye kuza aranca inyuma, nanje ivyo bikaba vyari ibintu bimbabaza cane, co kimwe na Guillaume nari naramubwiye yuko atokwihenda ngo abikore, ariko vyagiye kurangira ndamuhaye imbabazi incuro nyinshi biratako biranduhisha. Nagiye kwisanga ndiko ndatangura kurondera inimero ya wa mukunzi wanje wa kera ariwe Guillaume, ariko nawe sanga nawe bitagikunda yuko dushobora kuvugana kuko yaza yaramaze kuba ahindura inimero, iyo yakoresha ari hariya eka ashitse ino ahindura inimero ku buryo tutasubiye no kuza tuvugana. Niho twagiye gutandukana n'umukunzi wanje nari narose ubwa kabiri ariwe Daniyeli, dutandukana kubera kumvanga. Ico gihe Daniyeli yaragiye hama ntangura kurondera kandi Guillaume ko twosubira kuyaga nawe, ariko amahirwe yo gusubira gutora Guillaume yari make cane kuko sinari nzi aho ndamurondera naho ndamusanga. Nagiye kuba mu buzima butoroshe bwo kuja gupanga, kandi muri ico gihe n'akazi nari mfise kagiye kurangira, ca nja mu buzima butoroshe bwo kurondera uko umwana wanje yobaho n'ukuntu yokwiga kugira ngo nshobore kuronka n'ivyomutunga ndetse n'ivyontunga. Ico gihe rero niho nagiye kubona ko ugukundana n'umuhungu canke n'umukunzi wawe mutari kumwe arico nobita amour à distance kiba ari ikintu kitoroshe cane. Arangiza atanga ubutumwa ku bandi bigeme nkawe yuko bokundana n'uwo bahaye urukundo, kandi nawe nyene bigaragara ko abakunda bakaguma bamukunda kuko urukundo uwo waruhaye ubwa mbere biba biryoshe iyo bishitse akaba ari we mubana. Nuko namwebwe mwese mubandanya mukurikira ino mboneshakure hari Ivyizigiro TV, ndabibutse yuko kugira muze muronka inkuru nk'izi zirimwo ubutumwa zigisha, muzoze muribuka kugira subscribe ariyo nokwita s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, eka mugire na j'aime co kimwe na partage, ico nokwita like na share, kugira ngo izi nkuru tubashikiriza, izi ntahe ziba zatanzwe n'abatwandikiye kugira ngo zishobore kuza namwebwe zirabashikira zongere zinabigisha. Yari Ahmed Nima, ciao.